Imbere yo gufata urugendo rubashikana mu ntara ya Burunga Imakamba kuzokina n'umugwi wa Imbere ku munsi wa gatandatu muri nkuru nziza Cup, umugwi de Cong-Viettel wo mu gihugu ca Vietnam ugiwe imbere n'uburongoye Viettel groupe isanzwe irimo ishirahamwe limitere bagendeye irerero ry'imfuvyi Nezerwa riri muri komine ntahangwa muri zone Kinama Bujumbura, aho bagiye bitwaje igikemanyi mu kugarukira kugwaruka rugera ku 40 rusanzwe ruri muri iryo rerero kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 25 ruhesha umwaka wa 2025. Waje arongoye uwo mugwi avuga ko bitwaje ico gikemanyi mu ntumbero gusangira akanyamuneza no gwaruka rw'imfuvyi ngo batangajwe n'ivyo bamaze kugera ko baravye ivyo bakoze muri ico kigo, ngo baravye ugo gwaruka ngo rufise impano zidasanzwe ku gihugu. Yanaciye ashimira ishirahamwe limitere Burundi mu byo bamaze gufasha ugo gwaruka, yongera yipfuriza ugo gwaruka kubandanya rugira amagara meza. Mbonimpa Capitorina serukira ico kigo Nezerwa yashimiye uwo mugwi wabo bakinyi kubw'uwo mutima w'urukundo baberetse. Mbafise akanyamuneza ntangere, akanyamuneza cyane mu gishingo cy'ikigo cyose, hama nkabashimira cyane mwe bivuye ku mutima shiramwe rya limitere n'abavietnam. Nukuri Imana yarabahezagiye kandi yongere ibahezagira ubugira kandi ukwitanga mugira na sinzi ngene no vuga Imana yonyene mushobora byose abariyo ibaduhera ingabirano n'ingororano kandi baharure ko ntibiheta ngabo imbikundu by'Imana. Nukuri uko mwaduhisemwe mu bindi bigo byose si kuvuga ko twari bihama imbere yayo cyangwa ko twari abantu bera, ariko n'ubuntu Imana yatugiriye twebwe nta muntu n'umwe ari bwaje kutugira ibintu nk'ibi cyangwa ngo twishime abana babone yuko hariho ababitaho cyangwa baza kubagendera buri mwanya kandi babitaho buri munsi mu gufungura mu kwishure. Nukuri abana bariga neza ubu, abana biga kugihe ntibabirukana nka kumwe kwa kera baguma mwibarabara bari mwibarabara kamenga sinzi, ariko ubunye abana hariho n'abana bagere baheze amashuri bariko bitegurira amabourse yo kwiga hanze muri kaminuza kubera bafise amanota meza cyane. Hama byose tukaba tubikesha muri uyu mwaka mwadufashije bimwe bihagije bishimishije n'abana bakabishima. Nukuri nanjye numva nkengurutse cyane, nkaba nkengurutse n'ingene mutuzaniye abo bakinyi. Abana bariko baravuga ati natwe turabakinyi turashaka gukina, batuzanira akabumbo natwe dukine, kandi turumva natwe kuryohewe. Abana barumva ikibyishimo kubona abakinyi nabo baje bavuye hanze baje ngaha kubaraba. Uwo mugwi ukaba waje witwaje igikemanyi kigizwe n'ibiro 250 vy'umuceri, amasakoshi agera ku 18, amakaramu agera ku 350, amakaye yo mu bwoko butandukanye nibahasha y'imiliyoni zigera kuri 3 izobafasha mu buzima bwa misi yose. Inyuma y'ico gikorwa c'urukundo abakinyi bakoze kuri ico kigo Nezerwa bakaba baciye berekeza ku biro bikuru vy'ishirahamwe limitere Burundi, aho kabaye akaryo ko kugendura aho iryo shirahamwe risanzwe rikorera.